Kugira ngo rero urabe ko konte yawe ihagaze neza urasabwa kwinjira muri profile yawe ukaraba ko verification yose yamaze gukorwa ugasuzuma ko nimero yawe yabaye verifiye Facebook email umaze guhabwa uburenganzira bwo kuyipasinga. Rero mwebwe mwese muri kudukurikirana kuri Igiye TV, icyo ukora nk'umupioneer kugira ngo utazobona konte yawe ihagaze muri no minsi, nkuko twamaze kuvyandikirwa tukanavyibutswa na bene umushinga bakatubwira yuko itariki 30 ukwezi kw'icenda amakonte yose bazoba barahaye ama KYC ntibayakore agiye guhagarikwa. Nta nkeka izo konte zose zigiye guhagarikwa, ndetse n'aba bose ubona bari inactive abo nabo ibyo bihe bikazobakorako. Reka wibutse inshuti y'abagenzi bawe abo winjije muri P-Network bagaruke kumayininga kugira ngo konte zabo zitazohagarara. Iyi ngo twayigiwe igiye kumara imyaka 5 irikira mayiningwa, none muri uno mwaka tugiye kuyisozera kandi benshi mu bayitanguye abandi bakayicira hagati, abo bazogira ukwicuza gutandukanye. Ariko wewe ukiri ku murongo ukiri kuramayininga wikomereze, amakuru ni meza, imbere ni heza, ejo buca dushika aho twari twifuje kuva kera. P-Network ni ifaranga rigiye gukora amakuru yose ndetse ku isi yose, haba mu bidandazwa haba mu bucuruzi butandukanye, aho ushobora kubikoresha icyo ushaka cyose kuko azoba ari amafaranga. Bakatubwira ngo itegure guhindura ubuzima bwawe n'iri faranga rya P-Network. Wewe rero ubona biriko biraharura winjiye muri konte yawe ukabona biriko biraharura canke bakwandikiye imisi 92, ukabona imisi iguma imanuka, nyabuna injira muri P browser urabe ko batagwaye KYC, hanyuma uyikore wiruke kugeza iyi tariki bizobe vyaheze.